Twongeye kubaha ikaze banywanyi bacu bakunze bahire mu dukurikirana mu mpande z'isi. Ikaze muri ano makuru tugiye kubabwira amakuru ariko aravuga ku isi muri kano kanya. Muri ano makuru turababwira amakuru y'intambara y'Uburusiya na Ukraine, ndetse turababwira n'abavugwa muri Amerika, turababwira n'abavugwa ku Bushinwa ndetse no ku mugabane wa Afurika. N'umwanya dukundira kaze ni muri ano makuru. Twongeye kubaha kaze kandi bamwanya bacu bakunzi bahire, tubutse kugira sabone canke kugira subscribe aturabikora kugira ngo ntimuze muracikwa n'amakuru n'ibiganiro byizewe neza bica ku channel yacu. Kaze muri ano makuru. Amakuru yacu rero nkuko twari tubabwiye tugiye kuyahera ku ntambara iri kwirahuza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya. Muco Uburusiya bwise special operation, akaba tugeze mu kwezi kwa gatanu. Iyi special operation itanguye ku gihugu ca Ukraine, aho Uburusiya bwateye kino gihugu ca Ukraine kubera Uburusiya ngo bwari bufise imvo zo gukingira igihugu cabwo, ngo aho igihugu ca Ukraine cari giteje umutekano muke mu karere Uburusiya buherereyemo, aho Uburusiya buvuga ko ngo Ukraine yari kwirazana ibigwanisho byo mu burengerazuba bw'isi. Birongo akaba arivyo vyatumye Uburusiya butihangana butera kino gihugu kubera Uburusiya bwari bubangamiwe, bogana cyane cyane rero ko ngo Uburusiya bufise inshingano zo kubahiriza umutekano w'ubutaka bwabwo. Ibi rero ngo bakaba Uburusiya ibyo buriko burakora muri Ukraine ngo kubahiriza ngo umutekano w'ubutaka bw'Abarusiya muri rusangi. Turabandanya n'amakuru tubabwire uko intambara zifashe uno munsi ndetse no ku mirwano iriko irabandanya. Imigwano rero kuri kirabandanya muri Ukraine nuko biboneka ko igisirikare cy'Urusiya kimaze gutera intambwe cyane gose, aho igisirikare cy'Urusiya kimenyesha ko kimaze gufata ibisagara 25 kuva special operation yatangura. Ibisagara 25 bikaba bingana n'ibice 30% by'igihugu cyose cya Ukraine, kuvuga ko iki gice ari kinini cyane gose Urusiya bumaze gufata. Urusiya rero kabwamenyesheje ko intambara zo muri kano mu karere ka Donbas region muri rusange zizazahagaze, aho rero intambara zazatangundukiriye nk'indi bisagara nka Kharkiv ndetse na Odessa. Rero akaba ariho hagiye kubera intambara zikurikira. Inyuma yaho akarere ka Donbas region kose kagwiriye mu minwe y'Uburusiya. Uburusiya bukaba bwamenyesheje ko akarere intara ya Lysychansk ndetse na Severodonetsk zizazamaze kugwa mu minwe y'Uburusiya. General Shoigu akaba ariwe mushikiranganje wo kwivuna amaso Uburusiya yamenyesheje, aho ariko raporo President Vladimir Putin ko kino gisagara cyose kano karere kose bamaze kugafata, aho yamenyesheje ndetse n'ubunini bw'igice bamaze gufata uko kingana. Akaba yamenyesheje ko Uburusiya ubu bugenzura kilometero kwadrato 6,700 z'igihugu ca Ukraine. Akaba yanamenyesheje ko ngo ndetse muri bino bitero bimaze indwi zibiri biko biraba mu karere ka Severodonetsk, ngo igisirikare cy'Uburusiya kikaba carishe abasirikare bashika 5,469 abasirikare ba Ukraine. Igisirikare rero cy'Uburusiya kikaba ubu kigenzura akarere kose ka Severodonetsk ndetse na Lysychansk na Mariupol. Twibutse ko Mariupol yoyo bari bamaze igihe kinini cyane gose begenzura, rero ko akano karere kose ubu kagenzurwa igisirikare cy'Uburusiya nk'uko General Shoigu yabivuze ariko aratanga raporo. Akaba yamenyesheje ko ingabo n'ubundi z'Uburusiya zibandanya special operation, ngaho bagiye gukurikiza ibindi bisagara bikurikira, aho bavuze ko special operation izohagarara ari uko icyatumye batanguza special operation ihagarara. President wa Ukraine Zelensky yahise amenyesha ko ngo abasirikare ngo batabaye, ngo abasirikare ba Ukraine batabaye gutsindwa muri kano karere ka Lysychansk, ngo ahubwo ngo igihugu ca Ukraine ngo cabonye ko ari byiza ko gikura abasirikare bacu, ngo kubera ngo bariko ngo barisugereje cyane gose n'amamisire ndetse ngo n'indege z'Urusiya. Ngo rero bakaba babakuyeyo, ngo bakaba ari itegeko ryafashwe na komanda w'igisirikare ca Ukraine kugira ngo bakuriye bano basirikare muri kano karere kugira ngo bagende kwitegura ngo bagire izindi strategy nshasha. Akabamenyesheje rero ngo Uburusiya ntibwigambe ngo buje mu minsi mikuru ko bwafashe bino bisagara byose, ngo Ukraine igiye kwitegura ngo bimwe ngo biboneka ngo aho igiye kugaruza bino bisagara byose. Ndetse akaba yashimiye President Zelensky abari ko bamuha ibigwanisho bose, avuga ko bagira neza washigara mu ibigwanisho bikomeye, ngo kuko ngo bino bisagara byose Uburusiya bumaze gutwara mu minsi mikeya agiye kubigaruza. Ngo nta nkeka ngo igihugu ca Ukraine ngo kizoguma ari c'abanya Ukraine,
ngo ntabwo kizogwa mu minwe y'Uburusiya ngo abasirikare rero ba Ukraine bavanyweho gusa ngo kubera ngo kugira ngo bakingire ubuzima bwabo ngo ntibapfire ngo kubera bari basogereje cyane ngo n'amabombe n'amamisire ndetse n'indege za gisirikare z'Uburusiya rero ngo bukaba ariko barategura strategy nshasha akabamesheje ngo Uburusiya ngo ibizobubako ngo ntibuzovyitura ndetse akabavuze ko mu minsi yavuga ngo bazobibona ngo ibi bariko baravuga ngo bazovyi ngo Ukraine iriko iravuga ngo bazovyibonerako twibutse ko perezida nawe w'Uburusiya inyuma yo guhabwa iyi raporo y'abasirikare b'Uburusiya ivyo bakoze muri kano karere ka Donbas region muri rusangi akaba yashiye amenyesha umushikiranganje wo kwivuna amaso Shogoyi ko agiye gushimira abasirikare bitwaye neza akabavuze ati ndabizi muri raporo wampa buri munsi ko hari abasirikare b'intashikirwa bitwaye neza ngo rero bagomba gushimirwa n'igihugu cy'Uburusiya kuko bakoze ibikomeye cyane gose ngo bagomba guhabwa imidari nk'incungu z'igihugu cy'Uburusiya ngo akaba ari byo bigiye gukorwa akaba rero yemeye ko abasirikare bose muri rusange bagiye guhabwa uturusho Uburusiya bakoze bakoze bikomeye kugira ngo intsinzi Uburusiya buriko burigina uyu munsi wishike ko akabamenyesheje ko igisirikare cy'Uburusiya kigiye gukomeza gishikirwa mu buryo bwose bikaba byamenyeshejwe na Perezida Vladimir Putin aho yariko ahabwa raporo na General Shogoyi amubwira ivyo Uburusiya bumaze gufata umviriza General Shogoyi hashikiriza raporo Perezida Vladimir Putin amwereka ivyo bamaze kugerako ndetse amubwira n'ibisagara byose bamaze gufata niwiyumviririze. В течение 2 недель окружены и ликвидированы группировки в Горском котле в районах Лисичанска и Северодонецка. Взято под контроль 25 населенных пунктов, наиболее крупные из которых Северодонецк, Золотое, Горское, Волчьяровка. Операция завершена вчера, освобождение одного из крупнейших городов Луганской Народной Республики, Лисичанска. Всего в ходе активных наступательных действий взято под контроль 670 квадратных километров территории. Общие потери Вооруженных сил Украины составили 5469 человек, в том числе безвозвратные 2218, санитарные 3251. Прошу вас также представить госнаградам всех военнослужащих, которые отличились в ходе этих боевых действий. Исходя из ваших же ежедневных докладов, знаю, что в армии России таких смелых, профессиональных воинов, дерзких по-хорошему воинов много, достаточно. И они все должны быть отмечены соответствующими государственными наградами. Мои поздравления и слова благодарности в полном объеме относятся и к бойцам 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР. Я также знаю, что они действовали активно, грамотно, проявляли мужество и героизм в самом прямом смысле этого слова. Проявляли героизм при освобождении своей родной земли. Я вас всех поздравляю и желаю дальнейших успехов. Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности. Turabandanya nano makuru yacu rero nyuma yuko Uburusiya bufashe bino bisagara byose nkuko muvyumvise muri raporo ya General Shogoyi ashikiriza Perezida Vladimir Putin ibi intambara n'ubundi zabandanije ntabwo zahagaze nyuma yo kuva muri kano karere ka Donbas region ndetse na Lysychansk ibitero bindi bikaba vyakozwe ku ntara ya Kharkiv ndetse nkuko twababwiye no mu ntara ya Odessa ndetse aho bivuga ko amazu menshi yasambuwe n'amamisire yarunzwe mu gisagara ca Kharkiv ndetse no mu gisagara ca Odessa ariko rero Imana ikaba yakinze aya mazu yarunzwe ko azino misile ngo akaba atabantu bari bayarimwo nkuko bimenyeshwa n'igihugu ca Ukraine aho bivuga ngo abantu bari bamaze guhungishwa muri kano karere hatewe ano mamisile. Uburusiya bwo bukamenyesha ko nabundi hano ahantu bwateye hose ya misile ngo hari ibirindiro by'abasirikare ba Ukraine ariko Ukraine ikamenyesha ko atabari bahari. Ubu rero bivugwa ko intambara zigiye kubandaniriza muri tuno duce dukurikira intara ya Odessa ndetse n'intara ya Kharkiv. Tubibutse ko intara ya Kharkiv ariyo ntara nini ya cyane igira kabiri uvuye ku mugwa mukuru Kiev wa Ukraine ndetse ikaba
intara ya Kharkiv muri Ukraine n'ubundi ariyo niniya cyane gose ugeranije n'ibindi bisagara byose. Tubutse ko rero intara ya Kharkiv hamwe Uburusiya bwifata uzoba neza bwegereje umugwa mukuru wa Kiev. Ibi rero kaba ari byo tugiye kurinda mu minsi kurikira kuko biboneka ko ari intambara zigiye konaniza. Turabandanya tubabwira ibiriko biravugwa muri ino ntambara y'Uburusiya na Ukraine muri ano makuru. Tukivuga nyene rero ivy'intambara ibihugu by'Uburayi n'ibihugu na Amerika ndetse n'ibindi bihugu byose bishigikiye Ukraine bikaba vyemeje kongera kandi gutanga ibindi bigwanisho vy'isi ndetse gutanga n'amafaranga yo gushigikira Ukraine kugira ngo ibandanye igwana ino ntambara. Aya mafaranga rero menshi cyane akaba azohabwa abaja gufasha mu runo rugamba cyane cyane abamasenari ndetse no kugura ibigwanisho by'urugamba. Bikaba biboneka rero ko nubwo bariko barabikora ariko bisa naho atarico bariko biratanga kubera imvo mukuru zikurikira. Igihugu c'Uburusiya kibandanya kugira inguvu zacu zikaba ziva ku bigwanisho byinshi cyane gose igihugu c'Uburusiya gifise. Igihugu ca Ukraine nubwo kiriko kirahabwa ibigwanisho hari ibigwanisho kidahabwa kuko bakirimita ngo kugira ngo ntigitere mu Burusiya ngo bihave bituma intambara ya gatatu y'isi yose yaduka. Ubu rero urumva ko naho Ukraine bayiha ibigwanisho twavuga bigereranye uregeranije rero n'Uburusiya bufise ibigwanisho byose bushaka bushobora gukoresha amamisire y'ubwoko bwose. Rero biragoye cyane gose kuvuga ko Ukraine igiye gutsinda iyi ntambara vuba na cyane ko Uburusiya buza bwamaze kubona amastrategie yose iyi ntambara. Ibi rero bikaba bivugwa n'abahinga ndetse n'abashakashatsi mu by'intambara bavuga ko ubu igihugu c'Uburusiya kiri mu nzira nziza cyane, kiri muri position nziza cyane gose yo kuba cyotsinda intambara ndetse kigashobora no kuzohava gifata igihugu cyose ca Ukraine ahari hamwe ataco kugwa mu maguru masha ngo Uburusiya buhagarikwe. Ariko rero biboneka ko igihugu c'Uburusiya kititeze guhagarikira ngaha intambara. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tuve rero ngaha mu Burusiya na Ukraine tujabuke hakurya gatoya mu gihugu ca Belarus. Perezida wa Belarus Alexander Lukashenko akaba yamenyesheje ko Ukraine yagerageje gutera amamisire abiri mu gihugu ca Belarus, aho aya mamisire abiri rero ngo ataco yakoze ngo kubera amantimisire ya Belarus ngo yahise asambura mu kirere. Akaba yavuze rero Perezida Lukashenko aho yariko arashikiriza inama nshinga amateka, akavuze ko aragasotorano gakomeye cyane gose k'igihugu ca Ukraine. Akaba yavuze ko Belarus idashaka kuja mu ntambara n'igihugu ca Ukraine ndetse ngo n'uwari we wese ngo rero ngo ariko ngo n'ivyabandanya kano gasotoro ka Ukraine ngo Belarus ntizoreka kwivuna. Akaba yamenyesheje uno munsi aho yariko arashikiriza inama aho yariko aragirisha inama nshinga amateka ndetse akaba yamenyesheje ko ngo asaba igihugu c'Uburusiya kuba kiritegura ko kitegura amamisiri ya nucleaire ngo aho abiboneka ko ibihugu by'Uburayi ndetse na Amerika ngo ataneza bifitiye kariya karere. Akaba yamenyesheje ko ngo Uburusiya ntibwosamara cyane gose ngo bwitegura ngo bukagira ngo bukategura amamisire ya nucleaire ngo kuko ngo bishobora gushika ngo agahabwa ngo Perezida Zelensky agahabwa amamisire kugira ngo ayatere mu Burusiya. Ngo Uburusiya rero ngo be maso. Akaba yanasabye ko nawe igihugu cyo ca Belarus cyo habwa amamisire ya nucleaire kubera igwirirana ngo iyo igwirirana ry'ibigwanisho by'uburengerazuba mu karere Belarus iherereyemo. Akaba avuga nk'igihugu ca Polonye gisanzwe gihana urubibe n'iki gihugu cyo ca Belarus, aho Amerika izamenyesheje ko igiye kubaka ibirindiro bibiri vy'igisirikare muri kano karere. Akaba rero yasavye ko Perezida Vladimir Putin yomuha amamisire ya nucleaire. Twibutse ko Perezida Vladimir Putin Lukashenko aheruka kumwemerera kumuha amamisire yo mu bwoko bwa Iskander. Aya mamisire rero yo mu bwoko bwa Iskander ndetse akaba afise ubushobozi bwo gutera amamisire ya nucleaire, akaba afise ubushobozi bwo gutwara imitwe ya nucleaire ndetse akaba yahawe n'indege za K-52 n'izi ndege nazo zikaba zifise ubushobozi bwo gutera amamisire ya nucleaire. Murumva ko rero intambara ntawo kwitega ko igiye kurangira vuba muri kariya karere, ahubwo biboneka ko baguma begenyeza. Turabandanya tubabwira n'ayandi makuru havugwa kuri zino nkuru nyene z'intambara zo muri Ukraine n'Uburusiya mu kanya.
tukivuga rero nyene ivy'intambara iriko irahuza bino bihe kano karere, intambara biboneka ko itagiye guhagarara vuba. Ibi navyo rero bikaba biboneka bigaragarira muri raporo ndende cane gose tuzogaruka kuzofatira umwanya dufise umwanya ukwiye. Iyi raporo ndende yerekana ukuntu ibigwanisho biguma biherekanwa muri bino bihugu, yaba ibihugu vy'Uburusiya ndetse n'ibihugu vy'Uburayi muri rusangi, ndetse ikaba yerekana ko amasosiyete yose asanzwe akora ibigwanisho ata sosiyete nimwe yigeze ifatirwa ibihano, yaba iz'Uburusiya ndetse zose zikora ibigwanisho ndetse zikora ibigwanisho byinshi cyane gose muri ko birakora muri Ukraine. Nta sosiyete nimwe irashirwa ku bihano. Tuzobakorera ikiganiro kiramvuye tubereke uko irino bugwaje ibigwanisho ku ruhande rw'Urusiya biva mu Burayi bigenda mu Burusiya n'ibiva mu Burusiya bigenda mu Burayi biriko biragenda. Ni muri raporo nini cyane gose uwo mwanya tutoshobora kwivuga, ariko rero ibi bikaba ari muri kimwe gituma intambara itagiye guhagarara vuba, aho biboneka ko abazungu by'ukuri batariko barashakira amahoro igihugu ca Ukraine, ahubwo boba bariko bakora urudandazwa ku mivyimba y'abanya Ukraine, ndetse yaba na Amerika ifisemo uruhara, yaba n'Uburayi bifisemo uruhara ibi vy'ireherekanwa ry'ibigwanisho. Igitangaje rero nuko ubonye ibihano byose vyafatiwe amasosiyete menshi cyane gose y'Uburusiya ndetse bigafatirwa n'Uburusiya mu rusangi. Iki cegeranyo kizobatangaza cyane gose kuko ata sosiyete nimwe y'Uburusiya ikora ibigwanisho yigeze ishirwaho n'igihano na kimwe. Nukuvuga ko amasosiyete yose akora ibigwanisho y'Uburusiya yemerewe kubandanya agura ibikoresho aho bishatse hose, byo gukora amamisire ndetse no gukora inkoho, ndetse akaba yemerewe no kubandanya agurisha amamisire no gukoresha no kugurisha ibindi bigwanisho byose. Ibi rero abantu benshi baribaza impamvu ano masosiyete yose atigeze afatirwa ibihano, ariko rero tuzobaha igisubizo nitwamara kubakorera inkuru iramvuye kuri no nkuru. Turabandanya n'amakuru yacu rero tuve muri kano karere dusimbire hakurya mu Bushinwa. Amakuru ariko aravuga mu Bushinwa nuko Ubushinwa bwiyamirije cyane gose Amerika. Mu cegeranyo ca Amerika cerekana ko Ubushinwa buriko buragerageza kudomina ngo mu kwezi, ndetse ngo kaburiko burakora ibinyuranye n'amategeko mpuzamakungu mu masatelite buheruka kurungika ngo amasatelite yabwo wariko arakora ibinyuranye n'ibyo bari bumvikanye mu mategeko mpuzamakungu agenga ikirere. Ubushinwa rero bukaba bwiyamirije iyi raporo ya Amerika, aho avuga ko Amerika ngo iriko ingura imaramara ngo kubera ubushobozi bw'Ubushinwa, ngo biboneka ko Amerika ifise ubwoba cyane gose kubera Ubushinwa buriko buratera imbere muri tekinoloji, ngo ahubwo rero ngo ntibareke guhiganwa mu majambo, ngo ahubwo bahiganwe mu bikorwa. Ngo Ubushinwa ngo ntabwo bugomba guhagarika imigambi yabwo y'iterambere ndetse ngo kugenzura ikirere ngo ni uburenganzira bw'uwari wese abishoboye. Ngo n'Ubushinwa rero ngo burafise uburenganzira bwo kurungika amasatelite yabwo yose mu kirere, cyane cyane ko Ubushinwa bufise ubushobozi bwo gukora ayo masatelite ndetse no kuyarungika no kuyagenzura, ngo kandi atana kimwe amasatelite y'Ubushinwa ariko aronona. Twibutse ko umusirikare mukuru ajejwe atwara igisirikare ca Amerika mu karere ka Asia Pacifique yamenyesheje ko ibikorwa by'Ubushinwa biteye impungenge cyane gose mu kirere, aho yamenyesheje ndetse ko ngo hari satelite z'Ubushinwa ziriko ziragenzura satelite za Amerika zari zisanzwe zitanga amakuru yo mwibanga. Ngo rero akaba ata makuru y'ibanga Amerika igifise yo mu kirere, aho ngo satelite z'Ubushinwa ziba aya makuru. Rero mu Amerika ikaba uboneka kwihanganye cyane gose mu kirere n'igihugu cy'Ubushinwa, ndetse uwo mu generali akaba yamenyesheje ko ngo afise amakenga manini cyane gose ko igihugu c'Ubushinwa kiriko kiragerageza kwitegura mu buryo bwose ngo kugira gitere igihugu ca Taiwan. Akamenyesheje ngo nta bimenyetso bigaragara vya hagufi ko Taiwan igiye guterwa, ngo ariko rero Ubushinwa biboneka ko buriko buriyubaka ngo bugerageza muri logistique ndetse no muri capacité yo gutera Ubushinwa, aho bivuga ko Ubushinwa buriko buragerageza kurema ikintu c'igishushanyo c'uko intambara yogenda igihe Ubushinwa bwotera igihugu ca Taiwan. Ubu rero nivyo Abashinwa bariko barakora, ndetse ngo imyimenyerezo yose bakora bayikora berekeza ukuntu bashobora gutera igihugu ca Taiwan. Ibi rero akaba yavuze ko ngo Amerika iriko irabikurikirana hafi cyane gose, ngo Amerika atabwo ishobora gusamara ku makuru nkaya, ngo aho rero Amerika hiteguye igihe cyose Ubushinwa bwotera Taiwan gutabara igihugu ca Taiwan. Turabandanya n'ano makuru yacu. tukivuga imbere mu gihugu ca Korea ya ruguru
akaba ku munsi w'ejo perezida Kim Jong-un yari yamirije nawe nyene ivya raporo y'abanyamerika ivuga ko perezida Kim Jong-un ariko arasomborotsa Amerika ngo mu kurenga ku mategeko mpuzamakungu. Ibi rero Kim akaba yavuze ko ngo nuko Amerika ngo yibwira ko ariyo yonyene ikomeye ku isi ngo ndetse ngo rishobora gutunga ibigwanisho vy'ubumara ngo ariko rero suko bikiri ngo Korea ya ruguru ntizokwigera ihagarika umugambi wayo wo gukingira imbibe zawo wo gukora ibigwanisho byose bishobora gukingira imbibe zavyo. Ibi rero bikaba byavuzwe n'umushikiranganje wo kwivuna amaso wa Korea ya ruguru ahavuga ko ngo ubu gihugu ciwe ngo ntikizotega ubwoba n'abanyamerika ndetse ngo n'uwari we wese kuri iyi si ngo kuko ngo imbibe z'igihugu ca Korea ya ruguru ngo zigomba gukingirwa ngo na Korea ya ruguru ngo kandi Korea ya ruguru ikaba yiyamirije ngo ivyo Amerika iri kwiragira muri karere ngo aho Amerika iboneka ko wikwiragerageza kwegeranya ibindi bihugu byose kugira ngo bibe ngo abansi ba Korea ya ruguru ngo ariko iragerageza gukora ikindi kintu kimeze nka NATO yo muri Pacifique Asia. Ngo rero ngo Korea ya ruguru ntizovyihanganira ngo igihe cyose Amerika gukora ibisa n'ibi ngo Korea ya ruguru ntizokwigera yahagarara mu vyihanganire. Bikaba vyamenyeshejwe n'umushikiranganje wo kwivuna amaso w'igihugu ca Korea aho yiyamiriza imigambi yose ngo Amerika iri kwirakorera mu karere ka Pacifique aho bivuga aho kino gihugu kivuga ngo kuno gusotorana cyane gose kwa Amerika ngo kubera kugira ubwoba ko ngo kino gihugu ngo kimaze kuronka ibigwanisho bishobora ngo gutera igihugu ca Amerika ngo mu gihe Amerika yocokoza kino gihugu. Akaba rero yarangije agabisha Amerika ko ngo yobavanura no kwivanga muri politike y'ibihugu bya Pacifique Asia ngo rero ngo naho ngo nitabireka ngo Amerika izokubonera ko na cyane ko ubu bamaze kugira ubushobozi ngo bw'amamisire ashobora guterwa agashika ahari hose ku butaka bwa Amerika. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tuve rero muri kano karere ka Asia Pacifique dusimbire muri Israeli inama nshingamateka yarasheshwe. Ubu rero minisitiri w'ifata kibanza akaba yamesheje ko ingingo zikuru zihuta ari ukugerageza kubanza kwigizayo imigwi yose igwana muri kariya karere cyane akayavuze imigwi ya Hezbollah ndetse n'imigwi ya Hamas ko igiye gufatirwa ingingo zikomeye cyane gose aho yamenyesheje ngo umugwi wa Hezbollah ngo ari kuragerageza kwimba umwobo uca mu kuzimu ngo useruka muri Israeli ngo ariko ibi ingabo za Israeli zikaba zarayibonye. Tubitse ko mu uwo mwanya nyene president wahoze ari minisitiri wa mbere Benjamin Netanyahu yashikirije ijambo inama nshingamateka imbere yuko ibomogwa akabamenyesheje ko ngo inama nshingamateka yabomowe bikwiye aho avuga ngo leta yari hari ngo leta itashoboye avuga ngo agasuzuguro karagwiriye ku gihugu ca Israeli ngo aho imigwi myinshi cyane gose ngo ari maze iminsi ikirimbira mu gihugu ca Israeli ngo rero bakenewe umutegetsi akomeye cyane gose washobora guhangana n'ibibazo byose bihanze Israeli aho yavuze ko ngo n'ibiciro by'ibifungwa n'ibindi ngo byariko biraduga ndetse ngo nibura ry'ibitoro rikaba ngo ryatanguye kubonekeza muri Israeli ngo bikaba ari imboneka rimwe ku gihugu ca Israeli aho yamenyesheje ko ngo bazogira amatora ngo biyumvire ngo gutora umutegetsi abishoboye. Aha rero bisa naho yariko ariyamamaza ubwiwe kuko ashaka kongera kugaruka ku butegetsi. Tubutse ko Benjamin Netanyahu ariwe amaze gutwara igihugu ca Israeli imyaka myinshi cyane gose kurusha abandi bategetsi bose batwaye igihugu ca Israeli. Tuve muri Israeli dusimbire ku mugabane wa Afrika. Ku mugabane wa Afrika rero reka dusimbire mu gihugu ca Kongo. Muri Kongo rero ahamaze igihe hariko harabera imigwano ihuza umugwi M23 n'igisirikare ca leta ya Kongo. Umuhari M23 umenyesha ko ubuce bwose wafashe mu gace ka Runagana n'ubuki ufise ndetse umuhari M23 ku munsi w'ejo heze ukaba warerekanye ibigwanisho ngo watse igisirikare ca Kongo nkuko vyerekanwe n'umuvugizi w'umuhari M23 akamenyesheje ko ngo bavuga ko ibigwanisho ngo bihabwa n'u Rwanda ndetse ngo bakabihabwa ngo sinzi ngo n'ibindi bihugu ngo muri Afrika ndetse ngo n'ibindi bihugu byo hanze ya Afrika ngo ibyo ngo barabesha cyane gose nguko umuhari M23 mu bigwanisho ukoresha mu byaka igisirikare ca Kongo. Akaba rero yarerekanye inkonyi nyinshi cyane gose zigizwe n'amamoto ndetse akaba yerekanye n'imodokari imwe ijipe bafashe bavyatse nkuko babivuga bobo bakavuga ko bavyatse igisirikare ca Kongo. Bakavuga ano duce bino bigwanisho bagiye barabifatiramwo aho bavuga rero ko ibigwanisho bakoresha bavyaka igisirikare ca Kongo. Akaba rero yarerekanye nyinshi cyane gose zigizwe n'amamoto ndetse akaba yerekanye n'imodokari imwe ijipe bafashe bavyatse nkuko babivuga
mugabo bo bakavuga ko bavyatse igisirikare ca Kongo bakavuga n'uduce bino bigwanisho bagiye barabifatiramwo aho bavuga rero ko ibigwanisho bakoresha bavyaka igisirikare ca Kongo tubutse ko Perezida Tshisekedi igihe bari baheje gushingurana iteka ibisigarira vy'umubiri wa Patrice Lumumba waharaniye ukwikukira kw'igihugu ca Kongo yamenyesheje ko yasavye abakongomani bose mu rusangi ko aboja hamwe abo bose bafise ico bafasha kugira ngo bagwanye imihari yose igwanira ku butaka bwa Kongo kavuze ngo bose bafise n'amakuru yotuma iyi migwi ituzwa ndetse ngo bazi naho iyi migwi iba yinyegeje ko boyatanga ku nzego z'umutekano ngo bagafashanya n'inzego z'umutekano kugira ngo bakingire umutekano w'igihugu ca Kongo ahavuga ati umutekano w'igihugu ca Kongo uraba abakongomani bose atanumwe avuyemo iki gihugu cacu cyabuje gutera imbere n'imigwi iriko iragwana ku butaka bwacu tuve ngaho muri Kongo dusimbire mu gihugu ca Kenya. Mu gihugu ca Kenya mu gihe amatora asigaje iminsi mikeya cyane gose ngo abe amatora akazoba itariki 9 z'ukwezi k'umunani uguterana amajambo yo gukomeye kumaze iminsi kwibonekeza hagati ya Perezida Uhuru Kenyatta n'usanzwe ari cegera ciwe William Ruto aho rero mu ijambo Perezida Uhuru Kenyatta aheruka gushikiriza aho ariko aragiza ivyaranguwe ndetse ashimira amashira hamwe akorera mu gihugu ca Kenya akaba yafashe ijambo hanyuma aza kugaruka ku vya William Ruto avuga ko ariko arahenda abanyagihugu ngo azobakorera ibi ngo azobakorera biriya ngo ariko imyaka yose amaze muri leta ngo akaba atacigeze akora ndetse akaba amwagiriza ko yamutanye akazi ibi rero bikaba bitakiwe neza ku bashigikiye William Ruto aho ndetse William Ruto yahise nawe amwishura bikaba biboneka rero ko biriko biratuma politike ya Kenya iba nabi cyane gose kubera guterana amajambo abantu bakaba bifatanya n'ivyabaye mu 2007 aho ukwicana hagati y'ubwoko bubiri ubwoko bw'abakikuyu ndetse n'ubwoko bw'abakarenjine kwabaye bikaba byatangwe nyene nkuko nyene bikwera abantu bakaba basaba Perezida Uhuru Kenyatta koreka kwivanga mu by'amatora agiye kuba ndetse n'ubu William Ruto akaba yishuye Perezida amubwira ngo piripiri utajya kubabiriki ngo niba jewe imigambi yanje nashikirije abanyagihugu ntazoyikora ngo reka abanyagihugu bonye n'ubwabo abari bazodesida ngo ariko ntabwo ari wewe ngo we ugiye kuruhuka ugenda mu karuhuko kawe nguko mandazi biza urazimaze ngo hanyuma ngo byo kuvuga ngo sinagufashije akazi ngo waranyirukanye unyaka ibyo nanjeje byose ngo biha opposition ngo rero ngo uriko urabona ibiciro by'ifungurwa n'ibindi byose byazimbye uri kutishavu kuri jewe ngo ariko jewe wanyatsa akazi tubutse ko hafi imyaka 2 yose iheze Perezida Uhuru Kenyatta atumvikana n'icegera ciwe ndetse bikaba byatumye Perezida Uhuru Kenyatta areka gushikirikira icegera ciwe agashikikira Raila Odinga yarasanzwe ari umupoza wiwe urero Perezida Uhuru Kenyatta akabashigikiye witwa Raila Odinga Raila Odinga nawe akaba yarahoze ari ministre wa mbere muri Kenya twibutse ko abazohagarara amatora bamaze gushika muri Kenya abarungitswe n'ubumwe bwa Afrika ndetse akaba bari barongowe abarungitswe n'umwe bwa Afrika bakaba bari bahagarariwe na Goodluck Jonathan wahoze ari Perezida wa Nigeria aho rero babonanye n'abakandida bakuru bose babaza ibyo biyumvira kuri aya matora ndetse n'ibyo babona byaba bintambamye kugira ngo bikosorwe hakiri kare kugira ngo barinde ntihazosubire kwaduka imvuru z'inyuma y'amatora muri Kenya. Amatora rero azoba itariki 9 z'ukwezi k'umunani nako muratunga tukaba dukomeza kubakurikiranira uko biriko biragenda imyamamazo ku mpande zose rero irabandanya bamwe baterana amajambo bamwe bavuga ati ibiriko biraba nayo muri Kenya ni uruhande rwanyu rwabigize nk'uruhara abandi nabo ko iriyo ni inzira yo kurondera amajwi yaba kuri Azimio la Umoja irongowe na Raila Odinga ndetse na Kenya Kwanza isanzwe irongowe na William Ruto tubutse ko hari n'abandi bakandida babiri nabo bahiganwe nabo bakaba bashaka gutwara igihugu ca Kenya. Naha rero cyo turangiza hano makuru makoze mwese bayumvirije tubisabira sabona cyangwa subscribe Imana ishikare kubazigama banyu no mu byanyu amugire ibihe byiza ntibagire kugira like na comment na share mugire aho mubahwe naho utaha yandi makuru yo hanyuma.